Tubabarane niryo shirahamwe ryaramutse ritanga imfashanyo igizwe n'ibifungurwa n'amasabuni ku bagwayi bagwariye ku bitaro rwa KHARED mu Kamenge. Mawe n'Imana Joel aratubwira icatumye bakora ico gikorwa cy'urukundo. Icifuzo cacu nukubandanya dukora kuko uvuga ngo tubabarane n'ababarabaye nyene mu gutanga imfashanyo. Hama tukaba twifuza ko ikiciyumviro kitoherera nga twobandanya dufasha buri kwezi ku kwezi guheze twoguma dufasha. Ico gikorwa kigiye kubandanya no ku bindi bitaro nkuko biri mu mbono iryo shirahamwe. Twashoboye gutangurira hano kuri bitaro vya KHARED ariko mu mbono yacu ntitwifuza kuzohereza aha, tuzozunguruka ahantu hose hari bitaro mu gisagara ca Bujumbura bibaye na ngombwa no mu ntara hagati dushobore gushikaho kugira ngo dufashe abandi bene wacu bakitswe n'amagara n'ababuze ayo bariha mu mafagitire. Bamwe mu bahawe imfashanyo barakenguruka kuba barose abashikako mu kubarosa ivyo bafungura. Shimye tubakenguruka ahubwo barakahora baratse kubera nka genda rosirasiyo sinamyifise rasiyo ndahari runo munsi ndabona Imana yarifise ndarose ashaka ko muragaruka kweri muhore mutemberera abagwayi bose. Nuko Imana ibahezegeye turashimye gose. Rero turashimye cyane kubera biradufasha mu buzima nk'agasabune turabisora kubera bamwe musanyene tuvana kure sana n'uko kugira ngo turampa bidufasha mu gufungura. Yego no gati Imana ibahezegeye gose ngo Imana ikomeze bongerereza abantu cyakomeza gufashisha ababaye. Yego ndashimye gose kweri Imana ibahezegeye. Ngo nubwo biruko barasaba ubufasha mu bijanye no kuvuzwa. Yewe nico no basaba aha n'imiti nicaye uko nyene nabuze n'akanota naraherewe kuva mu kwezi kw'icumi. Twasaba yuko muzodufasha n'ubundi mukazogaruka turonderera gafashanyo nkeneye nk'uduti ndakubura umuti ndawuronka ariko ari nk'umuntu afashije nyine udufaranga ntatawumfashije sinigera ndonka umuti. Bishatse nk'ubufasha bwabonetse bonterera ngaha ku mugongo bakamfasha nkaraba kwera nibaze byose sose y'inkeka aha mu mugongo hari infinite. Rero nibaza ko ico gituma habonetse n'agakinga karimo yene nshobora kugendera ko byaba byiza cyane kubera ko mfise ni kanini niho nshaka nko kwideplasa birangora. Twasavye umuntu wese ashobora kutwumva ni naco gituma twahamagaye mwebwe abamenyesha makuru mufise ivyuma bishika kure kugira ngo babari ku maradi bashobore kuvyumva ko tubahamagarira kugira ngo badutere intege natwe twe twenyene ntidushoboye tudafise abandi bantu badufasha n'abandi bafise amashira hamwe nabo nyene baze dukorane kugira ngo dushobore gufasha bene wacu bashiki bacu bababaye bamerewe nabi bari mu bitaro batagira icefo n'icaruguru. Ico gikorwa kikaba cyatwaye uburyo bungana n'ibihumbi 500 z'amafaranga y'amarundi. Abagwayi 50 akaba aribo bafashijwe aho umurwayi umwe wese yahawe ibiro 2 z'umuceri, ikiro c'ibiharagi n'isabuni imwe yo kumesura.